nk'uko mubimenyereye mu kiganiro batagabiri wungura ubwenge tuba tubazanira abatumire batandukanye bakatuyagira ibitandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umutumire adasanzwe Apôtre Isidore MBAYAHAGA, akaba agiye kutuyagira ku ruhara rw'umukristo mu iterambere ry'igihugu. Turamuhaye ikaze. Ndabaramukije ubwa mbere, hanyuma ndanabashimiye kubona ko mwiyumviye ko twoganira ku byerekeye iterambere ry'igihugu cyacu kandi biciye mu ruhara rw'umukristo. Ndaramukije cyane n'abakunzi cyangwa bakurikirana ikinyamakuru Agaseke. Imana ibahezagire. Apôtre MBAYAHAGA ninde? Ni Murundi, mvuka mu ntara ya Mwaro, komine Kayokwe, umusozi n'igihinga. Data yitwa Zakariya, mama akitwa Inatoriya. Hanyuma ndarakijijwe, umukozi w'Imana. Hama ndumwungere intumwa muri ishengero ryitwa igihugu Yesu Kristo ikorera mu Ngagara muri quartier y'Icumi. Hanyuma rero ndubatse, ndafise umufasha n'abana indwi nk'uko mubona hejuru yanje. Nibaze ngira imyitondoro yoye atari ibindi mukeneye irakwiye. Yego. Mbega nk'iyo bavuze uruhara rw'umukristo mu iterambere ry'igihugu canke ryo mu rugo twakumva iki? Iterambere mu bisanzwe nta numwe aguye gusubira inyuma cyangwa ngo yikumire mu bandi, kuko mu bisanzwe iterambere ku mukristo ni ikintu Bibiliya iduhimiriza. Kuko mu bisanzwe Bibiliya tubwira yuko twebwe turi mitwe tutari mirizo. Kuba umutwe rero ni ukuvuga yuko mu bintu byose bigaragara ko bifise igiciro, bifise ikimazi, bifasha sosiyete mu mibano no mu ngo, umukristo yagomba kuba mu bambere bagaragara muri ivyo bintu. Rero nibaza yuko ugiye kuraba Bibiliya tubwira yuko twahamagariwe kuganza. Ntushobora kuganza uri umukene, ntushobora kuganza ataterambere urimo, ntibikunda. Rero usomye igitabo c'Abakolosayi ni cete igice ca 16, urabona yuko ivy'ubutunzi, ivy'ubwami, ivy'icubahiro, ibintu byose bigukomera n'ibindi ngo biri muri Kristo yose kandi abigabira abiwe. Rero muri ico gihe rero umukristo mu iterambere yagomba kuba nimero ya mbere yitabira imigambi y'iterambere, kuko na mwarija tuvuga yuko Imana yacu ari Imana itanga umugisha, ikura ku cavu ikicarika n'ibikomangoma n'abahambaye. Tushaka kwicara n'abahambaye uri umuntu utagaragara ku iterambere narikeye ntibikunda. Rero nibaza yuko abakristo nimba atari amadini yayobeje abantu ngo abigisha ibinyuranye n'ijambo ry'Imana rivuga, abakristo bagomba kuhagaragara mu nimero za mbere z'abantu bateye imbere. Yego. Mwatubwiye ko abakristo bakwiye kugaragara mu iterambere, mbega nk'abigira abasinda bibazwa canke abatabitahura bo mwabwira iki? Ubwa mbere ho ijambo ry'Imana bivuga neza kuko yaravuze ati abantu banje bishwe no kutagira ubwenge, bishwe no kutamenya. Iyo abantu binyegeje mu kintu citwa idini, idini rikabaroga bakababwira ivyizerwa bitari vyo, babona yuko bari mu kuri kandi barayobye. Muga mu bisanzwe ugiye kuraba abatwitangiye imbere n'Imana ubwayo, bigaragara neza muri Bibiliya ko n'Imana niyo yatanguye kuba umunyakazi wa mbere, kuko mu minsi indwi itubwira yuko yakoze iminsi 6 iruhuka umunsi umwe. Hanyuma na Yesu Kristo ugiye kuraba mu myaka 3.5 yamaze ari muri ministeri, urabona yuko nta konji yafashe, nta na ropo yigeze ajamwo. Hanyuma n'imbere atari bwatangwa kuva kiri mutoyi, yari umubaji n'isaramara yakoreramwo haji Nazareti no biracariho. Rero nta kuntu nakumwe uvuga ngo umukristo ngo uce uvuga yuko ukora ibintu bidasa n'ivyo Kristo yakoze. Tugera ikirenge muciwe. Ugiye kuraba abantu ba mbere batanguye kuvugishwa n'Imana, batagukoreshwa n'Imana kuva kuri Abrahamu, barabagwiza tunga, bari abantu bakomeye cyane bafite ibintu byinshi. Bagaragara ko inzahabu nyinshi, inka nyinshi, imirima myinshi, indogoba nyinshi, barabatunze mu kintu cyose kibaho. No kubana baba ba Isaka, bande, ukaraba kuza kuri ba Dawidi, ukaraba ba Salomo, bose bari abantu batunze cyane. Rero muri ico gihe rero nibaza yuko abatavyumva ucaye ngo bagere ntibibaraba, ni Satani yabasinzirije, kuko Satani yagomba kwica abantu b'Imana akoresha ibisa n'ivy'Imana kandi atari byo.
rero nibaza yuko nta numwe akwiye kuvuga ngo ivyo ntibindaba ntibikunda ibyo ntibyo bishoboka kuko uri kugira ikinyuranyo n'ijambo ry'Imana. Mbega none niyihe ntambamye ituma bamwe mu bakristo batitabira ibikorwa vy'iterambere ry'igihugu? Bo ubwa mbere hoho nibaza yuko n'inyigisho mbi n'ubuvugishwa bw'ibinyoma bwadutse, aho abantu bakorera ubutumwa bwiza bagomba kwereka abantu ubunebwe ko ari bw'Imana ikunda, kuko hari imirongo muri Bibiliya usanga ivuga ngo ab'Imana ikunda bahera mu itiro, agaca yirirwa aryamye akarara aryamye, hanyuma akibaza yuko mu ijuru hari insyo ziriko zirasya ifu n'imirima y'imiceri hazokoragurika imifuko yayo. Ntibikunda ivyo. Rero hari abantu baca babyitwaza uko umugabo ugasanga bariko bayovya abantu. Muga nimba tugera ikirenge mu c'abandi batwitangiye imbere, aha nagomba kuvuga nk'intumwa Pawulo. Pawulo yari umugwiza atunga, yari afise inganda. Pawulo niwe muntu tubona muri Bibiliya yakoze ubutumwa bwiza bugira impact nini muri societe no mw'isi, niwe muntu yafashije imiryango myinshi, niwe muntu atigeze agora n'abakristo. Ivyo twe haje bumva intambara zirwa ziraba ngo abantu bapfuye inkoko yabijya by'icumi n'ishikanwa muzana. Pawulo we yafasha abakristo kubera iki? Yari afise uruganda rukora amahema, yarusange n'uwitwa Akwila. Uzurabe Pawulo yagiye kuvuga ubutumwa inshuro 3 zitarenga. Iyindi minsi yose yari ku kazi, kuko Pawulo yaronse umwanya wo kugira amahema akayakora, hanyuma hagira umwanya wo kuja kuyadandaza, yamara gushira amahera mu mufuko agaca apanga rero urugendo rw'ivuga butumwa, akaraba n'ayazofashisha abapfakazi n'imfuvyi, n'ahazokubaka amashengero, yubakaza amashengero menshi. Mugabo muto baravuga ati mumenye ko atamunigeze ngoze ikintu na kimwe. Jewe amaboko yanje yarankenura mu byo nkeneye byose. Ntawe nasabye ibyo kurya, ntawe nasabye ibyo nambara, ahubwo nafashije abandi. Rero mwe nabo nibaza yuko abantu bakwiye kubona yuko inyigisho z'ukuri nuko abantu mbe Bibiliya ivuze ati umukene nabo bavukana baramwanka, wewe wumva bamwankirike? Bamwankira ubwo bukene nyene. Mugabo cyushima ubukene ugashoboye ngo Imana ikunda ubukene, nka ya mirongo bavuga ngo urabona ngo umworo ntazoja ngo umutunzi ntazoja mu ijuru. Abo basha bumva umenga rero umukene yambaye ibinyebete yirirwa namenera inda ku ntuze kubera atagira impuzu ahindura, agashoboye ngo niwe sawa. Ni inyigisho abazungu batuzaniye baze bazitritse kubera bari bafise mission yo gukoroniza abantu, umugabo ntibigisha yuko Imana igendana n'abakozi. Namwarirya Bibiliya itubwira neza yuko Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko y'abantu. Rero umuntu atari karakora nubwo baba bakuvugishijwe ko imigisha, bukirigura cakira amavewiti n'amaetaje, kirigura cakira ibyo cakira ngo umutunzi ucakira ubusa. Muga Imana ntikorera mu busa. Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko y'abantu. Abajya bashwana mu mashengero ugasanga baragwana no kugwana, byo biva ku bukene cyane. None ko batogwana bapfa Imana, none bajya kuburana ugira bajya kuburana Imana? Oya, ni musanzwe urumva hari ubukunzi bw'inda bwinjiye mu isenge, abantu baravyemera nibyo. Iyo abantu batoye ibibando bakaja guhuranira imbere y'abakristo, abandi kumva no kwicana bicanye, abandi bagahana amasumu, no kuvuga ati ndamwice, iyi nkoko ndayirye jenyene, iki cyubahira afise ndagitware, ibintu bigere gutyo. Mugabo ahantu hari Imana burya bagwana yasohotse. Hakiri Imana ntibogwana. Baja kugwana Imana yamaze gukura akarenge kera. Rero bajya ntibokubesha ngo nabakozi b'Imana bakiriko baragwana. Nabademobilize baswa akazi mu mpisho, kuko Imana mu kugenda ntiyandika, nta bindi bintu irigiye. Ugasigara wambaye igihete, ugasigara uhengamye nyene wambaye musabuze ngo turacari kumwe, yagiye. Mugabo ahantu hari mwemu w'Imana haba amahoro, haba urukundo, haba guhuza, haba kubabariranira, haba kunyene ikintu urabona ko mwemu w'Imana asambura na rimwe, mwemu w'Imana arunga. Ejo nabona umuntu agiye kuburana n'uwundi ukabona bose bitwaye amazina twitwa, ntuzuvuye ngo bagiye kuburana ngo bagiye kuburana Imana, bapfa ivyinda gusa nta kintu. Dusubiye inyuma gatoya imbega dutera imbere kuri bajya batitwararika ibikorwa vy'iterambere, ubwo ntibo babishimikiza ijambo ry'Imana bakunda kubigisha ngo
ngo umuhero uri hafi ngo turi mu bihe bya nyuma ugaca usanga bazinze amaboko mu mpuzu ibikorwa by'iterambere yego nabyo birimo kubera umukecuru ngo yagiye kuraguza hama umupfumu bwa ati umwaka ntawo muradapfuye abandi bagiye kurima ntiyarima yarishwe n'inzara kuko umwaka wavuye uhera atarahwera rero ko isi izoranduka ikavaho twese turabizi mugabo ico bomera coco ntiharagera n'abantu basoma bibiliya nabi kuko hari bizobanza kuba umuhero w'isi uzoza ari uko Kristo amaze kudugana ishengero niwe ntirikiri ngaho uravyumva hari ibimenyetso nivyo Yesu Kristo yavuze ati bini mwabibona muzomenya ko hegereje mugabo ntihazoba haragera kuko yavuze ati urukundo rwawe ruzotimba abantu bagwane ubwami bugwane abantu banka babo bikundira amafaranga gusa impiya ivyo turabibona n'uno munsi mugabo yavuze ati uko ivyo bihe bigera aba ariko namwe mwigeza cyane rero nta muntu reka gukora bare bujyane iterambere ngo Yesu azoza kuko Bibiliya turiko turasoma imaze imyaka ibihumbi byinshi kandi iyo mirongo yari irimo burya umuhero w'umuntu ntazorindira mugenzi we wewe ushobora kurindira ko tugira rimwe tukaba turagumya wewe muga tukaguherekeza ejo bukeye ugagenda tukagaruka rero nibaza yuko umuntu akwiye kuraba kuko mwijuru habaye ibitabo bibiri igitabo ca mbere n'igitabo candikwamwo ibikorwa twakoze imirimo sivyo ico kizozingururwa kandi umuntu wese ngo azoronka impere y'igikorwa cyose yakoze kiba kibi kiba ciza bazoguha umushahara wawe uravyumva ikindi cya kabiri ni kirimwe amazina y'ubugingo y'abantu begejwe bamaze gutangirizwa yuko bazoragwa ubwami bw'Imana no kuvuga bihanye rero umuntu akiri mu mubiri agishohora impwemu zindi zikinjira arekuriwe yuko asenga akongera agakora umwanya wo gusenga uhabe umwanya wo gukora ube mwinshi kuko banashaka muri Bibiliya hari abana nabibwiye yuko muri Bibiliya gukora ijambo gukora aho Imana ihamagara abantu gukora rigaragaramo inshuro 372 rigaruka hanyuma ijambo itiro kuryama ni inshuro 200 sivyo gusenga inshuro 125 rero turyame gake dukore cyane nico Imana ishaka wahamagariwe kuvuga ubutumwa vuga ubutumwa n'inguvu zawe zose wahamagariwe kuja mu biro genda ukora akazi sivyo wahamagariwe guca imanza zice neza kandi uce nyinshi muga ntugwize tiro ryinshi bakazi kabe gake uzobanyuranije n'ijambo ry'Imana rero nibaza yuko ubwo buzimire burahari narumvise n'umuntu yavugishijwe muri iyi minsi muri audio wabwira ngo nayikwiragiza ahantu hose ngo Imana imubwiye yuko izorandura isi ngo abantu ngo mukwakane ngo vuba ngo ni hirya hejo mukwakane urumva ntuze hanyuma rero muga tukaba tuzi yuko na Kristo yavuze ati naje ubwanje uwo munsi ntawonzi uzwi na data gusa none uko kwezi kwa kane kubwiwe nande asigaye amenye ibyo mwijuru gusumba Kristo yicaye iburyo bw'Imana data no hariho abantu bafatwa n'ibinyamubiri bikababwira ibintu kubera baza ngo bajegeje imitwe ibitugu byanyagaye bagashya bapfuna ngo Imana iravuze mwemu w'Imana ntavuga ikintu kinyuranye ijambo ry'Imana wewe tunganya ubugingo bwawe dawero nimba zozava midi nimba zoza premide nimba zoza mwijoro nimba zoza abantu bari ibyo ntibituraba mugabe igihambaye nuko isaha yose yozira azosanga ubugingo bwawe bwejejwe izina ryawe cyane mu gitabo cy'ubugingo ibyo kuvuga ngo azozejo mu kwa kane mu kwa mbere zose yafere zacu yeze gusa amashengero akwiye kwigisha iki kubijanye n'ibikorwa by'iterambere by'igihugu amashengero akwiye kwigisha ukuri jambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana ababwiye nimba rivuga yuko abantu bagomba gukora nibigisha abantu gukora nibigisha abantu kugira imigambi nibigisha abantu kuja mu mashirahamwe nibigisha abantu gukurikira iterambere kuko iterambere niryo ryonyene rizotuma kuko satani hari abantu banavuga ngo no kuvugira ubutumwa kuri ivyuma byanyu ngo nivyaha ngo bya technology ngo nivya satani wapi kuko Imana yavuze ati utagira ubwenge nabusabe ni nk'umuntu yo bagwaye malaria akanza ngo ndamusengera no muha inkoni zishushe
kugira nyaruse kuja kwa muganga uravyumva kuko hariho ibintu by'ingorane zimwe zimwe Imana yamaze gutorera inyishu tushobora kuko muja kwidedaguza ari byo yishuye nimba malaria baravuze ko ivugwa na kinini wibaza ko ujya muntu yatoye umuti wa malaria ubwenge yabuhawe nande nose Imana yabutanze yaramubwiye ati iki kibazo gikure mu nzira sivyo hariho abantu rero bagomba kumenya ko hari ibintu bitagisengerwa Imana yeretse kanyinzira yingere ibyo bintu bikemuka ugomba gukira ubukene so gusenga cyane senga ugomba usenge make wiyeze mugabo ukore cyane n'ahandi hoho usenze ukavuga mu ndimi ukajya gupfukama mu nzuzi cyangwa ugasenga wikoreye amabuye cyangwa uri mu kinogo nka bimwe muri bifotoza ngo hango twara ahantu ngo Imana yawe wewe bijya ntacyo bimaze genda usenge mugabo umenye yavuze ngo abazohirwa bazonezerwa abagororotsi ngo kuko bazotungwa n'ibikorwa byamye bivuye mu maboko yabo urabyumva nta muntu Imana ibwira ngo ntakore ngo azoba hadakoze nta nubwo nibigisha abantu gukora nimba Pawulo yari afise uruganda intumwa y'uno munsi yego ni apôtre naje ndi apôtre none ukwigeranya na Pawulo ayikada wapi cyandi kadogo urabyumva mugabo Pawulo natubera urugero yari umuntu akora cyane hanyuma nivuga butumwa rigira impact niniya Pawulo yica niwe muvuga butumwa niwe ntumwa yicaranye n'abami ku meza bagasangira kubera baramugendura bagasanga ubwa mbere ihakiri arayifise bagiye mu by'ubwenge ntibamutsinda bagiye mu byo bantu b'abapagani bigeze gukora ibyaha yabanimera imwe yavuga ati ibyo mweshaka mureke ndabarusha urumva hagaze ibyo kugororoka yabanimera imwe niwe muntu atigeze ajya kubwira abantu ngo mfashe iki basanga yikwije rero zurabe kenshi na principe z'isingane zivuga iyo umukene atunze abatunzi bose barabamenya bamugeza n'abagenzi arara muri groupe yabo shaka ubo wari kusega ejo muri ville ejo mu gitondo ukora uco cika miliyarderi ushaka uyaronkera umunsi umwe abandi ba miliyarderi iyo bari baca baguhamagara muri bo mugabo uzurabe miliyarderi nawe ya Kenya yahora ari miliyarderi bigenda gute karibu mu bakene tasubira kujya abandi batunzi bari rero nimba tugomba icubahiro tukagomba gateka tukagomba yuko twicana ibikomangoma bimwe biri tubwira twiga turanaririmba foko dukora kugira duha akaryo Imana ironke icifatira ko mukuduhezagira ego turi mu kwezi kwa gatatu kwezi kwahariwe umukenyezi kose niko bayivuga karabaye aho mbega Apôtre MBAYAHAGA nihe nyifata ibereye umukenyezi w'umukristo Petero yabyanditse mu cyete cya mbere ugiye kuraba hariya mu gihe cya mbere nyene ukamanuka rero gushika ku murongo wa 5 me hari hano yabivuze neza yavuze ngo abagore mubaha abagabo banyu mubareheshe kuresha mubareheshe ingeso nziza zanyu ngo ugushaza kwanyu ntikubwo gutsiba imishatsi gusa no kwambara impudu zizimvye no kwigira beza sibyo ngo ahubwo hashaza umuntu wo mu mutima w'indani mubaha abagabo mubagamburukire nkuko Sara yagamburukira Aburahamu rero ikintu wari uvuze ni ciza cyane kandi akibajwe n'umuntu azoba umukenyezi nabonye umengo umukobwa sibyo rero ivyubu biragoye uravye uku kwezi ngene bakwifatamwe cyane cyane tariki y'umunani y'ukwezi kwa gatatu ngira murarabe byabaye ibinyamakuru byanyu ututuma twaye tuca ahantu heshi ukaraba ingene abagore uwo munsi babugize umunsi w'ukuboregwa sibyo babugize umunsi wo kubita amagendera atarufasone usanga benshi bafise donc no munsi w'ikidagadura no munsi wo kwiganzura abagabo no munsi wo kuvuga ati uno munsi nta na kimwe dukora muhira nivyo uno munsi ni gwacu ariko waje ikibazo ciza cyane umugore w'agateka cyangwa umugore abereye iteka mu rugo nato bari umukristo icambe nuko yubaha umugabo icakabiri nuko agendera ubuntu cyagatatu nuko agira urupfasoni cyaka nuko ahindera abana akabira urugero muri ico gihe rero ugiye kuraba abantu bakwiye kumenya yuko umugore arafise akarimba Imana yamushingiye mu rugo nta na rimwe umugore azokwigera yitwa umutwe urugo
wapi Bibiliya ijambo ry'Imana je mpagaze impande byaje nijo mpengamiyemo Imana yaravuze ati wewe umugabo ni wazo umutwe w'urugo agomba bamugaye agomba bari kijuju ariko baramugiyeko sivyo agomba bafise ubukene mugazo bari witwa umutwe w'urugo ubu rero no munsi abantu ingene bagiye bariko bavyitwaramwo hari inyigisho canke ibintu by'amajambere vyaje bituma abantu kugumuka bakibagira ko bariko bagumukana ijambo ry'Imana ribabwira ngo emancipation de la femme no kuvuga ngo kungana k'umugore n'umugabo ntibishoboka kuko mwana reka nakubwira bavuze ngo umugabo n'umutwe w'urugo umugore no akacavuga ati nanye nzoba umutwe kuko niko biteza kugenda nukuvuga imitwe izobibaye ibiri hanyuma ikintu cyose gize imitwe ibiri bashita igihume kigisura kumera neza ntibishoboka raba nk'ubu yawe wari uvize umutwe nkaha ikabibiri ko mutumba umwe abantu bo guhunga none bacabiruka rero ahubwo ni habe kubahana nkuko birivuga ati umugabo akunda umugore wiwe abaye nawe nkuzi bibereye kandi amuha icyubahiro kuko nawe Imana yakimuhaye burya rero iteka ry'umugore siwoni izoriharanira siro w'imarase izokimuha iteka ry'umugore wenyene araryiha mu ngeso mu vyo akora mu vyo avuga mu ukuntu abayeho iyo ubasha umugabo niho uwo muntu aba ariko yiha agateka mugabo mu gihe ibyo bintu byose biriko biraba yabikoze akagira umugabo w'igipfu uwo mugore akwiye gukingirwa nayo mugore agomba yuko inzimba rube bavuga ati jewe ntacu mvugisha ntumbaza niyondi je ntaho nshakiye ibyo ntakoze nawe urabikora turangana ugasanga umugore muri no minsi y'abagore batasamuna n'ijoro saa 9 y'ijoro canke akarara yo washakaza bukeye yashika agashavuga ati wihenda unamvugisha n'uburenganzira bwanje none uwo mugore kweri wumva iryo teka ari kwiye rero umugore mwiza icambere asenga Imana yubahe n'umugabo hamagira ingeso nziza ivyo niyamara kubigira yaba umugabo yaba ikibano yaba societe uwo mugore n'umugore kwiteka n'icyubahiro naye waciyambuye n'uwaciyatse ubwo biragoye ko kimuha uko sindavyumva nuko nakayi kabirya Apôtre MBAYAHAGA Isidore wenyene atabonda kamuzi ikibazo kigoye mwabagabo ico yiziko wenyene atawunda muziko ntakihari kubera ibyo abantu batanziko Imana irabizi kandi umuntu wanje w'imbere aranze mugabo je ico niyiziko nta mutazi naje nikiga ndaconze pe nta binyegezwa je byanye byose birahabona mugabo ntaconze kabisa mugabo iconzi n'abandi bashobora kuba bazi ndakunda Imana iyo ndayikunda pe kubera iyo nibutse uyu nyene uri kuravuga Apôtre MBAYAHAGA nkasuzuma urugendo nagendanye n'Imana nkaraba ingene agasuzugura iwanje kari kenshi suzuguriza para ko suzugura abandi nkaraba ingene ari inkenye kugeza aho n'abandi bakene banyita umukene sha nkaraba imitego nagiye ndasimba nkaraba sha oya Imana ni nziza ico rero abantu bakwiye kukimenya bakanakimenya ko Imana yikunda kabisa ico yaragikoze kandi nzoyikengurukira igihe cyose ariko nayo ibiri byo bavuga ko niyize ko ata muntu anzi ko ico kibazo mpadeade zogaruka kimbaze naye ko nzobitora nayo ubu nyene birananiye kwera oya wakivuze kuko ndimana ndakunda Imana kuko igihe kimwe nigeze kubwira umugore mwijoro ariko ndiyumvira nyene ivyo ariko ndababwira yiyumvira urukundo rw'Imana yankunze abantu bose batari bankunze kweri hanyuma numva ngize emotion nyene kujya ko umuntu akunda uwundi sivyo hari urukundo rukurengera abantu nturabona abantu bakundana bahuye bakarira gantuza mugo ubo ntibigikunda
ubu benshi wapi kabisa hanyuma numva niyumvira ku Mana, numva iyo Mana yarankunze cyane kandi umuntu ayikunze rwose. Hanyuma nibuka yuko nigeze kubwira umugore yuko ari we nimero ya mbere mu buzima bwanje. Hanyuma yari amaze kuryama je nicaye muri saro, ncanagenda mukoma ngo hano ntiyajya sinakoreye ko uri nimero ya mbere wewe nkunda mu buzima bwanje te wapi. Arakanura amaso azanga afise n'amaso manini ngo sheri ngo ntoya ntinabivuyemo ati byake urumva bwamere baca bumva yuko umenga naronze uwundi mugore mugabo ndamureka barashaka arabanzararira kwe ndamubwira nti asherwa ni bashe wapi utemeye kuba kabiri icambere ntacyo gifise wewe. Hanyuma ngo basi ngo mbwira uwa mbere ninde basi kuko yagoma yibazagira ko novuga mama nawe yaze ko yapfuye atawukiriho. Tereka ndakubwira ntuwa mbere ni Yesu acaratwe ashati umutima wari wakurutse nayahumura ntuwa mbere ni Yesu kabisa. Rero nibaza yuko icyo naho mba DJ naho mba ni mu bandi ndakunda kwiyumvira ku kintu Imana yankobe Imana yankore ni byinshi cyane. Urugendo rwanje rwatwe nayo harimo amabanga menshi abantu batazi, hari ntahe maze gushinga nizo ntaravuga, ariko mu by'ukuri icyo ndi n'icyo mfise n'icyo nzobejo ndabikesha Imana. Yego murakoze cyane. Namwebwe murakoze, Imana ibahezagire cyane, mwakoze. Murakoze namwe. Yego ndatahijeyo n'abandi mukomeze kuraba kandi mugire subscribe kuri Agaseke, sibyo? Nibyo byiza. Imana nawe ko badukurikirana kumbonesha kure n'isamirizi Agaseke.